Bakunzi b'ibigano bica kuri televiziyo Heritage ndabaramukije ndayifuriza amahoro y'Imana. Turi muri ca kiganiro kivuga ngo Bibiliya ivuga iki. Ni iganiro kidasanzwe cugura amaso yacu kugira ngo tumenye ivyiyumviro bikuru biri mu bitabo bigize Bibiliya. Bibiliya ni igisabo kidasanzwe Imana yashimye kwishuriramo abantu bayo kugira ngo bamenye Imana, bamenye ingene bakwiye gusenga, bamenye ingene bakwiye kubahana, bamenye ingene bakwiye kwitwara imbere y'Imana muremyi w'ijuru n'isi, kandi bamenye ingene bo kwitegurira ubuzima bw'iyo bidashira. Twarahejeje ibitabo bitanu vya Mose, hanyuma ibiganiro giheruka twabonye igitabo ca Yosuwa, ingene Imana yakoze ibitangaza, igihugu Imana yari yasezeraniye Abisirayeli imyaka myinshi, ingene bacinjiye bakagwana bakanesha mu buryo bw'itangaza. Rero twabonye mu bwizwa bw'Imana ingene Imana iri kwizigirwa, tongera tubona ingene Imana ari Imana ishoboye byose, Imana iganje amahanga, iganje ijuru n'isi. Uyu munsi tugomba tubandanye n'ibitabo bibiri, ivyo bitabo bibiri afatanye ni igitabo ca Manza hamwe n'igitabo ca Rusi. Ni ibitabo bikurikira igitabo ca Yosuwa, hanyuma ivyo bitabo birafatanye kubera ni ibitabo bivuga ku gihe kimwe, igihe c'abacamanza. Mbere igihe c'abacamanza camaze igihe kingana gute? Igihe c'abacamanza camaze igihe kiri abaseranguzi babiri bava ko camaze hagati y'imyaka 350 canke 400. Ni ukuvuga hagati ya Yosuwa hamwe n'umwami wa mbere Sauli. Ico gihe c'abacamanza kirenza imyaka 350 mbega caranzwe n'iki? Ubwa mbere wacanditse baribaza ko yoba ari Samweli, kuko Samweli niwe yabaye umucamanza wa nyuma mu Bisirayeli. Hanyuma yari umuntu w'incabwenge w'umwanditsi, niko birivuga. Hanyuma rero reka turabe idonido ico gitabo c'abacamanza ibivugwamwo. Turaza kuhereza no gitabo ca Rusi. Dukuri igitabo c'abacamanza umuntu atangiye kugisoma agira agahinda gakomeye. Agahinda gakomeye kubera igihe abacamanza igihe Abisirayeli bashika mu gihugu c'Ikanani, barashitseyo Mose yarabwiye ati ni mwashikaye ntimuzokwibagira Imana ariko muzoyubahe. Mugabo ubona barashitseyo igihugu baragifata. Mugabo usomye igice ca kabiri murongo w'indwi havuga ngo Yosuwa akiriho abantu bagumye kuhoraho, no mu gihe cose c'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa, abari barabonye ibikorwa vyose bihambaye uhoraho yakoreye Abisirayeli. Uyu murongo w'indwi mu gitabo c'abacamanza kabiri utwereka ko Abisirayeli bageze mu gihugu c'Ikanani c'isezerano, barabayeho mu bihe byo kubaha Imana, barabayeho mu bihe byo kunezerererwa igihugu gishasha Imana ibahaye yabasezeraniye. Mugabo usonye umurongo w'icumi muri ico gigabane nyene ubona inkuru iteye ubwoba ivuga ngo hanyuma bakurikirwa n'urundi runganwe, bakura batazi uhoraho, bakora ibibi imbere y'uhoraho, basenga z'abayari, bava kuhoraho Imana yabasekuruza yabakuye mu gihugu ca Egiputa, bakurikira izindi mana zo mu banyamahanga babakikije, bakazunamira bashavuza uhoraho, batsindwa n'abansi. Uhoraho abagurukiriza abacamanza bakabakiza, ariko banse kubumvira bakaca baja mu bihano mu vyago bikomeye. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga urunganwe rwa Yosuwa hamwe n'urunganwe rw'abanye na Yosuwa mu burongozi bwiwe harageze igihe barapfa. Mugabo urwo rungano rwiwe Bibiliya yavuze ko bubasha Imana, ariko abo bamaze gupfa ngo hacaza urundi runganwe rutazi Imana, rutazi ivy'Imana yakoreye Abisirayeli. Ubwo runganwe nago rushobora gukora ivyaha biteye ubwoba. Tumvise ngo barunamiye z'abayari, tumvise ngo bagene mu yigwamana bikomeye. Nkabibutsa ko ivyo bihugu bitubaha Imana hagera igihe mu gutanga ibimazi bagatanga n'abana babo, hagera igihe bakabaza ibishushanyo bakabifukamira. Rero
nico gihe c'abacamanza navuze giteye agahinda. Giteye agahinda ugereranije n'igitabo ca Yosuwa c'intsinzi, c'umunezero, c'ukuragwa igihugu c'isezerano. Aha rero mu bacamanza ikintu ca mbere tubonamwo ni subira nyuma. Ikintu ca mbere tubonamwo ni ingene abantu Imana yari yagiriye neza, hageze igihe bagata Imana hanyuma bakibagira Imana yabagiriye neza. Umuntu yovuga ati mbega amakosa umuntu yota kuri bande, mbega n'urunganwe rwapfuye rutaraze neza abarukurikiye, canke mbega n'urunganwe rushasha rutariko rurabaza amakuru y'abavyeyi bago. Nibaza ko amakosa ari kuri bose, haba kurungano bariko rurakura, ni vyiza ko rugira umwitwarariko uguhereza inkoni, uguhereza iragi urungano riko rurakura. Mugabo kandi urungano rukiri rutoya ni vyiza ko nago nyene rugira amashakashatsi rukarondera. Uyu munsi urungano gwa kino gihe ndiko navuga ku muco w'abarundi, ni bake wobaza basokuruza batanu ati jewe navyawe na naka ava kuri naka ava kuri naka ava kuri naka. Mugabo abavyeyi bacu ivyo baravyitwaraye ugasanga bashobora kudondagura gushika kuri indwi. Rero niko navuga nti ibi bihe abacamanza babayemwo, ibihe aho hagira urunganwe rwibagira Imana, ruheba Imana, ni namakosa asangiwe n'urunganwe ruriko rasaza, rutariko ruratanga neza iragi, rutariko ruratanga neza ibintu ngenderwako, ruha abakiri bato. Mugabo kandi abakiri bato ni vyiza ko babaza barondera mbega ivyaranze abavyeyi bacu nibihe. Hanyuma rero igitabo c'abacamanza kirangwa n'ibi bintu bine nyamukuru, aho ubwa mbere abantu bakora ivyaha bakibagira Imana, mugabo ica kabiri bagaca bahura n'ivyago, nkuko Mose yari yababariye ati muragiye mu gihugu c'isezerano, muzo kubaka amazu, muzotera imbere, mugabo ntimuzokwibagira Imana. Ikintu ca kabiri tubona ngaha ni ingene bataye Imana baca bahura n'ivyago. Ivyo vyago ahanini icago kikomeye kinini cabamara amanyama ni ingene abanyamahanga bakikije baza bakabatera, hanyuma bakabagwanya, bakabanesha, bakongera kubatwara mu buja. Hanyuma ikindi kigira gatatu ni ingene baca batabaza Imana. Hanyuma igihe cyose batabaje Imana, Imana yahagurutsa umucamanza. Ni igihe rero c'abacamanza, umucamanza ibikorwa bibiri yarajejwe, kwari kurongora igihugu ca Isirayeli, mugaye ca kabiri gihambaye kwari kubagwanira, kwari kubarongora mu ntambara, hanyuma akanesha. Aneshejwe cyaba ari ikimenyetso ko batariko barubaha Imana, mugaye igihe cyose bubaha Imana baranesha. Hanyuma baramutse rero bagarutse ku Mana, ikintu kigira kane nuko Imana cebaha umugisha. Rero niyo nzingu yo gusubira inyuma, bakaba mu bihano, bakaba mu mivumo, no gusubira bakihana, hanyuma bagaca bongera bakagira umugisha. Niyo makuru ari muri ico gitabo. Hanyuma reka tuvuge ku bacamanza bakeya babaye badasanzwe muri kino gihe c'abacamanza. Reka mvuge kuri batatu canke bane. Wa mbere tubona ni umucamanza yitwa Debora. Debora yari umudamu, Bibiri ivuga ko yari umucamanza, akongera akaba n'umuvugishwa. Ndababwire ko atari umuherezi, kubera mu gihe c'Abisirayeli abaherezi bategerezwa kuba abagabo. Hanyuma Debora yari Imana iramuhagurutsa, hanyuma aravuga ati abamidiyani baduteye, abikanani baduteye. Hanyuma arabwira umukuru w'ingabo ati tugende kubatera, Imana yasezeranye ko tubanesha. Uyo mukuru w'ingabo aratinya. Hanyuma Debora aravuga ati ndagiye mugabo intsinzi za kwitirirwa umugore. Hanyuma aragenda, kubera Imana yigenga ashoboye vyose, iyo ntsinzi Debora arayinesha. Aranesha igihugu c'Ikanani cari kirongowe n'umwami yitwa Yabina. Iyo ni intsinzi idasanzwe yanditse amateka mu gihugu c'Abisirayeli. Uyundi mucamanza Imana yahagurukije n'umucamanza yitwa Gideyoni. Gideyoni ico gihe abamidiyani bari bahanze gose igihugu c'Abisirayeli, ngo baraza
bagahonyanga bagasiribanga imirima yabo, ivyimburwa vyabo bakabinyaga, kuryo buko ku gihe c'Abisirayeli batari bakiba mu mazu yabo. Bibiri ivuga ngo baba mu myobo, baba mu masenga. Cari gihe kibabaje cyane. Ni igihe rero Gideyoni Imana imuhagurutsa iramubwira iti, Gideyoni uri umuhizi w'inkomezi. Mugabo Gideyoni yarabajije uwo marayika cane ati, mbega jende umuhizi gute kandi mbona Imana yaradutaye? Kuko ico gihe Abamidiyani Bibiri ivuga ngo baje muri ico gihugu ngo bagisiga ari yondoyondo. Rero Gideyoni yarafise umubabaro, umwimbu yawimburira mu binogo, mu makave, hanyuma Imana rero imwishurira ari muri izo bihe. Iramuhamagara, hanyuma Gideyoni aranesha Abamidiyani kubera yumviye Imana. Muri iki gihe, muri ico gihe Gideyoni yarabanje arasaba ibimenyetso vyinshi Imana kugira ngo yumve ku vy'ukuri Imana iri kuri we. Rimwe rimwe iyo umuntu ari mu bihe bizazanye, gusaba ibimenyetso nibisanzwe. Nico gituma Gideyoni nawe yasavye ibimenyetso, hanyuma Imana yiguhagurukije, Imana igomba kugutuma by'ukuri ntimwopfa ibimenyetso, irabiguha kugira ngo ugende uremye kuri kumwe nawe. Mugabo kandi ni ikimenyetso c'ubwoba cyo kutizera ko Imana itari kumwe nawe kubera iyo bivanye n'ibihe burimwo. Hanyuma undi mucamanza agira gatatu Imana ihagurukije ni Samusoni. Samusoni turazi abasoma Bibiliya, usomye kuva kuri abacamanza 13 gushika 16 ingene yavutse, ego hanyuma ingene Imana imutoranya ikamubwira ko atazokwimwa imishatsi, azogumana imishatsi yiwe. Hanyuma mugabo arongoye Umufilisitiyakazi yitwa Delila akamuhendahenda gushika naho ya mishatsi yiwe ayimwa, hanyuma Abafilisitiya bakamunesha. Mugabo mu nyuma ariko arapfa agaca yihora Abafilisitiya benshi. Hanyuma rero tubona uyu mucamanza Samusoni nawe Imana yaramukoresheje ibikomeye, hanyuma araba umucamanza dasanzwe Imana ikoresha mu kunesha abansi b'Abisirayeli. Mbega uyu mucamanza wa nyuma tuzomuvugaho cyane ku gisoma ku nyigisho izokurikira, kwiganira kizokurikira. Ni umucamanza yitwa Samweli, niwe yasozereye ibihe by'abacamanza. Mugabo reka turabe ikintu umuntu yo kwiyugamwo kitasanzwe muri ibihe by'abacamanza. Tubona ko igihe cyose Abisirayeli baba basubiye inyuma ko Imana yabahagurukiriza umucamanza, hanyuma umucamanza akaza agashira ibintu ku rutonde, Abisirayeli akabakura mu buja. Ikindi gicapo kidasanzwe cerekana uri kurabisobanura mu isezerano rishasha, ariko arabangene Kristo yaje, ni igicapo cerekana ingene Kristo yaje akadukura mu buja bwa Satani. Satani yari yaratoshe mu vyaha, mu mwijima, abantu bagendera mu vyaha vyinshi. Hanyuma Kristo araza kugira ngo tubabidegemvya ntitugume mu buja bwa Satani. Hanyuma kandi tubona Kristo abamwizeye iyo bamwakiriye baragira uwo mwidegemvyo ukutaguma baboshwe n'ivyaha, baragira uwo mugisha ugenana n'Imana. Ico ni ikintu gikomeye cyane, arico cimviro nyamukuru umuntu ariko arasoma bino bitabo by'abacamanza abona ko Imana ari umucamanza mukuru, ko Imana ari Imana ibabara, ira abantu bariko baracinyizwa na Satani n'ubuja bwiwe. Hanyuma mugabo iyo bizeye umucamanza mukuru Yesu Kristo baratabagwa. Kindi gikomeye umuntu yovuga ni ibijanye n'intwaro y'abacamanza. Intwaro y'abacamanza bivuga ngo usomye mu bacamanza 17:6, 18:1, 19:1, binarenga 25 havuga gute? Havuga ngo kandi muri iyo minsi Abisirayeli nta mwami bari bwagire, umuntu wese yakora ico yigombeye. Tubona ari igihe abantu bitwara uko bagomvye. Tubona ari igihe vy'ukuri atarutonde rwari ruhari. Usomye iyi mirongo ya twadondaguye n'umurongo wa nyuma usozera iyi gitabo 2025, naho nyine havuga ko ico gihe ata mwami yari ahari kandi ko Abisirayeli bakora ivyo bishakiye. Rero aha
ico nico ca mbere tubonamo canke ca kabiri ingene mu buryo bw'intwaro hariho urutonde ruke ku buryo bw'uhageze igihe Abisirayeli barambirwa n'intwaro z'abacamanza bumva bakeneye umwami nk'ayandi mahanga. Tuzobiraba mu kiganiro kizokurikira. Rero nagomba mvuge ko muri kino igitabo c'abacamanza turabona mu by'ukuri ingene umugisha w'Imana ugendana n'abantu bubaha Imana. Igihe cyose Abisirayeli bubaha Imana, igihe cyose Abisirayeli bakurikiza amabwirizwa y'Imana, Imana irabahezagira. Ibi biri mu byo Imana yari yasezeraniye Abisirayeli. Usomye mu gitabo gusubira mu byagezwe 8 canke 28 aho Imana yarunyikanye Mose urutonde rw'ivyagezwe ati niyo mwabikurikiriza muzogira umugisha, mugabo niyo mwasubira inyuma mugasenga ibigwamana ati nta kabuza ivyago bizobashikako. Kandi muri ivyo vyago yavuga ati n'amahanga azosubira abatware nk'inyagano. Reka turabe ubutumwa nyamukuru buri muri kino gitabo mbere yuko tuja mu gitabo ca Rusi. Mu by'ukuri uri kuraraba iki gitabo ngene abantu baguma bakora ivyaha, ngene abantu baguma basubira, ngene abantu baguma bibagira. Ikindi civyo nyamukuru ubonamo nuko umuntu ari umunyavyaha muri kamere kiwe. Umuntu arashobora kubwirwa akerekwa ukuri, umuntu akerekwa ivyaha n'ingaruka zavyo, ugasanga agumye yigarukira mu vyaha vyiwe, agumye yigarukira mu bibwiwe. Byerekana ko umuntu ari umunyavyaha, byerekana ko umuntu umutima wiwe wamaze guhengamira mu vyaha. Naha rero ubona ko umuntu akeneye umukiza, naho ubona ko umuntu akeneye ubuntu bw'Imana bumwereka ivyaha vyiwe, bumugarukana bw'umurongo, hanyuma akihana ivyaha. By'ukuri ko rabe igitabo c'abacamanza, umucamanza yaraza akabashira ku murongo, mugabo umwanya muto yo kazona barasubiye inyuma. Kugira ngo umuntu agorokere Imana, kugira ngo umuntu ahimbare Imana, akeneye ubuntu bw'Imana, akeneye ko Imana yigura amaso yiwe, akeneye ko Imana imushoboza kugira ngo ashobore kuyumvira kandi kumvira Imana kuri nk'umugisha nk'uko tubibona muri iki gitabo c'abacamanza. Reka ikiganiro tugisozerere ku gitabo ca Rusi. Kuko nababwiye igitabo c'abacamanza n'igitabo ca Rusi vyandikiwe mu gihe kimwe, cari gihe c'abacamanza. Hanyuma gihe rero ca Rusi havugwa inkuru imwe y'umuryango w'umugabo yitwa Elimeleki n'umukenyezi witwa Naomi. Iki gihe harabaye inzara muri Bisirayeli mu gisagara ca Betelehemu i Buyuda. Hanyuma bahungira mu gihugu c'abanyamowabu. Bashitse mu gihugu c'abanyamowabu, Naomi uyu mugore wa Elimeleki aragira ivyago kubera yatanguye abura umugabo wiwe, umugabo we arapfa. Hanyuma abahungu biwe babiri bari barongoye abanyamowabukazi, nabo bahungu biwe nabo nyine babiri barapfa. Asigarana udukazana tubiri, atanakana baravyara, takuzukura araronka. Hanyuma aragira ivyago bikomeye, arababara cyane. Mugabo acarumva ico gihe ngo camaze imyaka 10. Nyuma y'iyo myaka 10 Naomi acarafata ingingo yo gusubira iwabo kubera yayumvise agakuru ko ikigoyi caheze, inzara yarenganye, kubuhaje amahoro, kubuhaje umwimbu. Ariko arategura rero gusubira iwabo, acabwira abuzukuru abakazana bibo babiri, uwitwa Orupa n'uwitwa Rusi, ati reka ndabasezere muzorondere abagabo mu gihugu canyu, hanyuma nanje nigire mu gihugu c'iwacu. Orupa mukazana wa mbere aramusezera, abanje kurira cane. Mugabo Rusi nawe acaramwankira ati buya jewe sinzoguta, jewe ndiyemeje kujana nawe, narabonye ko usenga Imana, rero ndemeye kuzokurikira Imana yawe. Yavuze aya majambo akurikira muri Rusi 1:16-17 ngo Rusi aramwishura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo nsingukurikire, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryanje, Imana yanyu nizo Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe
uhoraho akabimpanira kandi birushirije ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Yavuze amajambo akomeye cyane, amajambo abiki gihe bahavuye bakuramwo mu kusezeranisha abageni, kuko ubona ari sezerano rizobatandukanya n'urupfu. Mugabo uyu mukazana Rusi yariko umugambi w'Imana ukomeye cyane, ari naco gituma umuntu ariko araraba Rusi avuga ati icari cajanye uyu muryango Elimeleki na Naomi i Mowabu kwari kugira ngo bazane Rusi, kubera Rusi sinavuze abanyamowabu amamoko yabo, mugabo bari abantu bakomotse ku bakobwa ba Loti. Ego ntawo vuga birebire kuri bo kubera abo bakobwa ba Loti bariko barahunga muka Loti yamaze guhinduka inkingi y'umunyu w'isi. Hageze igihe abakobwa bavuga bati none turaho nyene atanu umwana dusize, baca bavyara kuri papa wabo. Hanyuma iryo hanga rero ryari hanga ritubaha Imana, ryari hanga risenga ibigwamana. Mugabo ngene Elimeleki na Naomi bagiyeyo bagahurira n'agakazana n'agakobwa kaho kitwa Rusi. Rusi agaca yumva arakunze Imana y'Abayuda, agaca yimatanya na Naomi n'igitangaza. Hanyuma kintu rero tubona kidasanzwe ni ingene Rusi amaze gushika i Buyuda, havuye haboneka inshuti ya Naomi idasanzwe, uwo bise umucunguzi, hanyuma yitwa Bowazi, aca ararongora Rusi. Muri kuguhuzwa rero kwa Bowazi na Rusi, bakaba mugabo n'umugore, havuye havamwo abana. Bavyaye witwa Obedi, Obedi avyara Isayi, Isayi avyara Dawidi. Bani majambo Rusi yacitse inakuruza wa Dawidi, mugabo kandi turazi ko Dawidi ari sekuruza wa Yesu. Hanyuma ibi bitwereka ko Rusi Imana yamufise kumugambi ko naho yari umunyamahanga, Imana igomba imuzane mu muryango w'Abayuda, mu muryango watoranijwe. Nigiki umuntu yokwigwa mu yidasanzwe, ningene Imana yatoranije umuntu, ningene Imana ifise kumugambi umuntu, ifise kumukura hariyo hose, hanyuma ikamuzana mu byo yamusezeranye, ibyo yamuteguriye. Ukuntu Rusi hagera igihe akumira kuri Naomi, akavuga ati wewe tuzogumana gushika ko gupfa. N'ubuntu Imana igirira abo yatoranije bakumira ku Mana, ico bateroje bise perseverance des saints canke grâce irrésistible, aho umuntu yumva afashe ingingo ntabanduka, akumva iyo ngingo hariho ubundi bushobozi butuma atayivako. Niyo byashikiye Rusi. Hanyuma uwo Rusi acamatana na Naomi, kumba Imana yiko iramuhamagarira kuzoba inakuruza muri ba inakuruza ba Yesu. Hanyuma kandi tubona ko Imana mu mugambi wayo udasanzwe ifitiye abo yaremye utagarukira gusa ku Bisirayeli, ku Bayuda, mugabo uragarukira no mu banyamahanga. Kandi turazi ko igihe Yesu yaza ngaha mu isi yaratangaje ubutumwa bwiza, kandi arabwira abigishwa biwe ati ubutumwa rero buzotegaza gushika no ku banyamahanga. Hanyuma mugabo kandi igicapo c'ubugeni, igitabo c'ubugeni aho Bowazi agira ubugeni na Rusi, ni igicapo cerekana ko hari ubugeni budasanzwe Kristo azogirana n'ishengero. Aha turasoma mu gitabo cy'Ivyahishwe Yohana 19 umurongo w'indwi, tunezerwe duhimbagwe tuyicubahiro kuko ubukwe bwa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Igitabo rero ca Rusi ni igitabo kiryoshe, womenga ni igitabo kitandukanye n'ibihe by'abacamanza, aho haboneka abantu bubaha Imana, abantu barondera Imana, abantu bumera ku Mana. Naomi ahura n'ivyago mugabo kaguma yiziye Imana, hanyuma mugabo agacavamwo umukobwa, umukazana, umukenyezi yitwa Rusi, yahavuye acika inakuruza wa Yesu. Ibi kiganiro reka tugisozerere ngaha, tubone kwigenga kw'Imana, ingene Imana icungerera ukurikirane rw'ibihe, ingene umugambi wo gucungurwa Imana iguma yukurikiranira hafi, ingene umuryango uzovamwo Mesiya Imana irawubona, kandi naho ibintu byose bizohungabana wowe ntacuba.
tuzoyibona muri ibitabo tugezemo byitwa les livres historiques, ibitabo vya kahise, aho tubona ingene hagera igihe amahanga agasanzaza abisirayeli, amahanga 10 agasanzara, mugabo amahanga birasigaye Imana ikayaryamako kubera ariyo azovamwo umukiza. Rero Imana yacu ni Imana icungerewe ukurikirana rw'ibihe, ni Imana iganje, mugabo kandi ni Imana abayumiyeko, abayubaha, abayikunda irabagirira neza. Nuko reka twangirize ngaha nifuriza abantu kubaha Imana, ndababwira nti vy'ukuri Imana ntikina n'icaha, y'abantu bihaye icaha barohura n'ivyago, mugabo y'abantu bagarutse ku Mana, bagarutse ku mukiza, Imana irabatabara ikabagirira neza. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Reka dusozere dusengera umuntu ariko arasubira inyuma, umuntu ariko aragendera mu vyago kubera ivyaha, kugira Imana imutabare. Data, turaguhaye icubahiro, turagukengurukiye ingene muri ibi bitabo tuko turabona ububasha bwawe, tuko turabona kwiginga kwawe, tuko turabona umutima wawe, ingene uri Imana ikunda abantu waremye, mugabo ingene ivyaha ubikarira ubihambarira. Rero muri kano kanya ndasengeye abantu bariko bagendera mu vyaha, abantu bariko barakubaha, abantu bariko barahura n'ivyago kubera ubuzima bw'ivyaha barimwo. Mana batabare bahugaruka kuri wewe, kandi ndasengera ibihugu vyacu kugira ngo ubihe kukubaha, kugira ngo amahoro, umutekano biganze mu bakubaha. Urakoze, uduhe umutima wo kubaha, uduhe umutima wo kumvira, kugira ngo tugendere umugisha wasezeraniye abaremwe. Urakoze, tuguhaye icubahiro muri vyose, mu izina ryawe Yesu. Amen.